Amasengesho bo n'ijambo ry'Imana nibwo buryo bwonyene dufise bwo kuronkeramwo byose dukeneye nk'abakristo. Ugusenga niyo nzira yonyene yo gutabarizamwo iyo dutewe na Satani, canke kubwiriramwo data ico dushaka cyose. Mw'ijambo ry'Imana naho niho turonkera ibisubizo by'ibibazo byose dufise. Mbere n'inyishu nyinshi z'amasengesho yacu ziri mw'ijambo ry'Imana. Imana idufashe cyane. Ibintu byose nyamukuru dukeneye mu buzima bwacu nk'abakristo biva mu gusenga bikwiye. Kandi gusenga bikwiye ni gusenga mu mpemu no mu kuri kandi ubudahumeka. Byongeye kwitwararika amajambo y'Imana, kuyasoma, kuyumva bo no kuyakora, ibi nabyo biza byuzuriza byose, bigatuma mu buryo bw'impemu tuba abagabo bashitse kandi bashikamye batagira agasembwa n'umugayo. Imana idufashe cyane. Iyo usenga kandi ugasenga ubudasiba, hama ugasenga mu mpemu no mu kuri, kandi ugatako ukabana umwete n'ishaka byo gusoma amajambo y'Imana, kuyumvira no kuyakora, hari ibintu ndwi nyamukuru bigaragara mu buzima bwawe bw'agakiza nk'inyungu zivuye mu gusenga no mu gusoma ijambo ry'Imana ubudahumeka, kandi ukabikora mu mpemu no mu kuri. Icyambere, ubucuti bwacu n'Imana burakomera. Kabiri, ukwizera kwacu kurashikama. Gatatu, ukugororoka kwacu kuruzura neza. Kane, agakiza kacu karakomera cyane. Gatanu, mpemu w'Imana aratwuzura akiganzira ibyacu byose, natwe bw'ubwacu akatuganza akatuyobora. Gatandatu, twiga kumva Imana no kuyumvira, tukemezwa kwama twemera ubugombe bwayo naho byoba binyuranye n'ibyo twebwe tugomba, naho kandi byoba bituzanira kubabazwa no gupfa kurimwo. Indwi, duhinduka inyego y'Uhoraho yiharije, tukaba abakunzi biwe bwite, yibira amabanga akomeye kandi yikorako mu kumara imanza zikomakomeye cyane. Yesu adufashe gose. Hari byinshi gose biva mu gusenga, hari byinshi nk'inyungu biva mu gusoma amajambo y'Imana no mu kuyakora, ariko nashoboye kudondagura ndwi nyamukuru, kandi ibi nabyo ni ikindi kigwa tuzokwiga ko neza kugira ngo abantu batahura ikimazi cyo gusenga no gusoma amajambo y'Imana. Ugusenga no gukora icyo ijambo ry'Imana ritubwira nibwo buzima bw'umukristo, aricyo gituma Satani abakristo benshi yabanyaze imyanya yo gusenga n'amazamu yo kwisonzesha bo n'ishaka ryo gusoma Bibiliya canke kumviriza indirimbo z'ivy'Imana, bo n'intahe abicishije muri zino nzira zibiri zikurikira. Inzira ya mbere yateje abantu kwishushanya n'abatizera, gutyo bamaze kwishushanya n'abatizera abatera kwifatanya nabo mu bibahimbara byabo n'ibibanezera by'imibiri nk'uko ukwifuza kwabo kuri. Icya kabiri, yabateje gushira no guhereza imitima yabo yose mw'isi no mu by'isi, amahera, ubutunzi n'ibyubahiro n'ibindi byose babirondera ijoro n'umurango, kandi nabyo bimera amababa bikaguruka, nabo bakabyiruka inyuma n'amaguru mpaka babishikiriye naho hoba ibwina ikuzimu. Gutyo bakabura umwanya wo gusenga, bakabura n'umwanya wo kumviriza amajambo y'Imana canke kuyasoma, kandi utumviriza ijambo ry'Imana ngo arisome ntabwo yashobora kurikora. Dukora ijambo ry'Imana twumvirije canke twasomye. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'uno munsi nje kuyaga ko namwe, kandi uyu munsi ni ikigwa kigira ndwi, ni nacyo kigwa cya nyuma mu byigwa tumazemo iminsi tuvugana ku mayeri n'imigabo n'imigambi ya Satani ku bantu b'Imana ngo abagumize mu byaha, mu gihe Yesu Kristo nawe ari ku rugi inzamba yimirije kuvuga. Ikigwa cya nyuma kiravuga ngo amasengesho bo n'ijambo ry'Imana ni nk'umwuka duhumeka twebwe abakristo, iyo bibuze turapfa. Imana idufashe cyane. Kaze rero mu kiganiro cyacu ijambo ry'umunsi, John gitunganya nkugaranga nagishikiriza, nitwa Iradi ndiho kubgayo, ndi mwene so mugakiza. Twishimikize amajambo y'Imana, tuce dusenga dusozere ivyigwa byose ndwi twari tugizemwo imisi. Kaze cyane. Turasoma amajambo y'Imana dusanga mu kete Paulo yandikisha ishengero ry'Abanyefeso, igice cya 6 umurongo wa 18 wonyene. Indaza amajambo ivuga ngo ibirwanishwa by'umukristo. 18 havuga ngo musengere muri mpemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ibyo mubibere maso mukobeje rwose musengera bera bose. Imana idufashe cyane.
turasoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere ku murongo wa 8 wonyene. Indanzi y'amajambere avuga ngo Imana ishikiriza Yosuwa igikorwa. Kuri 8 havuga ngo ibiri muri ico gitabo cy'ibyagezwe ntuzubikure mu kanwa kawe, ariko uze wame ubirimbura ku murango no mwijoro, kugira ngo ubone kwitondera ibyanditswemwo byose, niho ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Dusenga Imana. Imana ugira neza, Data rukundo, ndagushima kuri umunyembabazi, ndagushima kuri umutabazi, ndagushima kudukunda, ndagushima kandi kutwitwarika kandi kutwitayeho. Mu gitondo, ku mugoroba, mwijoro, mu gicugu, wa muri kuravugana nacu mu nzira zitandukanye. None muri kano kanya era ubwoko bwawe wabivugana nabwo mu izina rya Yesu Kristo, uciye mu ijambo ryawe mu kiganiro ijambo ry'umunsi. Tahuza uri kwarumviriza wese ikimazi cyo gusenga, tahuza uri kwarumviriza wese ikimazi cy'ijambo ryawe, kugira ngo Mwami Imana umwe wese akore igikwiriye n'ikibereye, ibyanyazwe bikomozwe, ibyugawe vyugurugwe, ibyaboshwe bibohogwe, ibyapfuye bizugwe, ibyanzinye Mwami Imana byongere byake n'izina rya Yesu Kristo. Abadayimoni tubatsinde Mana ugororotse, twishimikije inkomezi zo gusenga n'ijambo ryawe nk'inkota, hama duhagare dushikamye mu gakiza kugeza kuri wa munsi. Rangura ishaka n'ubugombe bwawe, ugaragaza inkomezi n'igitinyiro n'icyubahiro cyawe, ubuhora bo Satani yanyaze bose ukomoze Mwami Imana we yatwaye inyagano. Mana bagizwe mbaye bose umusho bw'umugorezi, Mana bakugweyo, bace bugufi bihane, bezwe batunganywe, bashike mu ruhongore rw'intama zawe. Nawe urumwongere mwiza, ubaragere kugeza ku munsi w'iherezo, ni mwizera Yesu Kristo mbisabye nizera, amen. Mwene data, ndazi twaganiriye byinshi cyane mu majambo y'Imana guhera mu ntango ya kino cigwa, kandi amajambo y'Imana umaze kumva ni menshi. Imana ikoresha abandi bakozi bayo batandukanye. Ego ibiganiro by'ivugabutumwa bica ku WhatsApp ni byinshi cyane gose. Kanguka turazumviriza, bohoka ya Irene Ruhuguni, ya Elias Bucumi biradushikira. Ubutumwa bwiza burakwirikanguro ry'umukristo rya Alexis Ndikumana riradushikira. Hari mbere abacisha mu ma audio, abacisha mu message asanzwe, hari n'ababicisha kuri YouTube. Ibindi ko ndavuga je bibasha kunshikira. Uretse nibi mu rusengero turinjira, tukumva ubutumwa bwiza mu ndirimbo, mu majambo y'Imana abakozi b'Imana bakayasobanura. Si nibi gusa, mu maradiyo hari ibiganiro by'ubutumwa bwiza bica ku maradiyo, ku mateleviziyo. Si nibi gusa, kuri YouTube ubutumwa bwiza buba buhari, ntaco uzokwireguza. Ariko icyo nje kuvugana nawe kuri uno munsi turangiza bino byigwa bitumazemo iminsi igera kuri 7, ndiko nkubwira ku kimazi cy'amasengesho n'ijambo ry'Imana. Navuze ngo amasengesho n'ijambo ry'Imana ni nk'umwuka duhumeka, ni nk'uguhumeka. Iyo bibuze umukristo arapfa mu buryo bw'impwemu. Imana idufashe cyane. Guhumeka gufise inzira zibiri, hariho expiration na inspiration. Iki ni Gifaransa, burya mu Kirundi bivugwa gute? Ikirundi kiragoye cyane gose, ariko ndabisobanura. Expiration ni guhumeka usohora, inspiration ni guhumeka winjiza. Rero iyo dusenga tubwira Imana, ni ukuvuga turiko turasohora ku Mana ibibazo byacu, amagorwa n'amaganya yacu, turiko tubwira Imana. Iyo dusoma ijambo ry'Imana cyangwa twumva ijambo ry'Imana, turiko twinjiza ibyo Imana itubwira. Navuze rero ngo mu gusenga no mu gusoma ijambo ry'Imana niho byose birangirira. Iyo uriko urasenga, warangiza gusenga ugasoma ijambo ry'Imana, hari naho usanga igisubizo cy'isengesho ryawe kirimo. Ariko ntusenga, tunasoma ijambo ry'Imana, mugabo wirirwa widodomera Imana, abandi yarabahezagiye, je n'Imana aremwe na Satani. Imana tubabarire cyane. Oya nawe uri kiremwa cy'Imana, mugabo utagirira inzigo abandi, kumure ntusenga. Cyangwa nimba usenga ngira ngo usenga n'intege nke, cyangwa nimba usenga ariko ijambo ry'Imana naryo urarisoma, ntushire umwete mu gusenga gusa ngo wibagire gusoma ijambo ry'Imana, kandi ntushire umwete mu gusoma ijambo ry'Imana gusa ngo wibagire gusenga. Bino bibiri n'ubuzima bw'umukristo bukwiye, kimwe gihaze ikindi ntabwo cyamwuzuriza, ntabwo cyamushoboza. Nta muntu yoguma hema ahumeka gusa asohora imwemu, izi muri mwo zamushirana bikarangira apfuye. Nta n'uwoguma yinjiza adasohora, ngira ngo igikiriza cyakuzura agaturika. Urinjiza ugasohora, ni ukuvuga urasenga, ibyo ubwiye Imana nayo ikakwishura mu majambo yayo, ikibazo kikaba kirakemutse. Imana idufashe cyane. Mugabo benshi Satani yabanyaze umwanya wo gusenga, benshi Satani yabanyaze umwanya wo gusoma amajambo y'Imana no kuyumviriza. Bene data, ona kuri WhatsApp burya abakozi b'Imana duhura n'intambara nyinshi. Hari umuntu umwe narungikiye ikiganiro ijambo ry'umunsi, iri rimwe
inshuro ya mbere, ya kabiri, ya gatatu inbox acaranyandikira ati ibi bintu nugeze ngaho kubindungikira ama audio ndonka ni menshi cyane. Ndavuga ati ntabwo ari ibintu ahubwo ni ijambo ry'Imana. Ngo egome ndabibona ko ari ijambo ry'Imana. Umva ntiyanabyumvirije. Navuze ngo numvise ko ari ijambo ry'Imana. Oya ndabibona ko ari ijambo ry'Imana mugabo hagarika kubindungikira. Ariko umuntu yama ku murongo. Ndafise ubwoba ko ari babandi rero ama audio yumviriza ari ya miziki y'ibyisi, ibintu byose bitwenza bitanagira ikimazi. Ama video arorera ni yayandi y'ibyisi mugabo video y'ubutumwa bwiza ntayumviriza, audio y'ubutumwa bwiza ntayidownload. Mani dufashe cyane. Tukitangura kuvuga ubutumwa mu kiganiro ijambo ry'umunsi twarakoresha iminota 35 uko mwe mu Imana yabadukoresheje mugabo kumva abantu bataka kuvuga ati ngo sha ngo mbabarire cyane ngo bino bintu byose bingana ngo naro umwanya wo kubyumviriza. Imana tubabarire cyane gose. Mu rusengero turiko tuvuga ubutumwa bwiza mu rusengero dura n'intambara zikomeye cyane gose abakozi b'Imana. Mwe mu Imana ararira afise agahinda gakomeye kuko abantu bariko barasubizwa inyuma n'ibyaha kubera iby'isi. Iyo umukozi w'Imana rero arusakanye ko kuvuga mwemu nawe akaba arusakanye ko kuburira ishengero, umukozi akavuga ubutumwa bwiza iminota 30 akagenda kuri 40 ukabona batanguye kuraba amasaha. Amazi saa yose avuga ubutumwa atarahamagara baje gutunganya ukabona batanguye gusohoka. Ariko genda sha mu bukumbi iyo barorerera imipira. Igice cya mbere kibera iminota 45 bagasohoka bakaruhuka gatoya. Hari n'abaguma mu bukumbi bakagaruka indi 45 bakifuza ko habaho na prolongation ari nko muri zya nkino zya eliminatoire zya bakurakuranamwo, bakifuza yuko baguma banganya umupira ukarangira banganije hakaba prolongation y'iminota 30 10 15 bakifuza mbere ko banongera ko n'iyindi. Mani tubabarire cyane gose muga turi mu rusengero ijambo ry'Imana rirabarambira. Ifilme ino muri no minsi tugezemwo ama season bamwe bayitango na amaseri sinda nabizi arashobora guhera mu gitondo kugeza ku mugoroba ninjye akazibagira ari ku filme ari kuri televiziyo ari kuri telefone. Mugabo mu rusengero indirimbo zikamunanira kumviriza, ubutumwa bwiza bukamunanira kumviriza, louange na adoration ikamurambira. Yitwa umukristo kandi Imana dufashe cyane. Bene data Satani yayobeje ishengero muri za nzira zibiri nababwira. Inzira ya mbere yateje abantu kwishushanya n'abatizera, kwifatanya n'abatizera. Wowe uri umukristo ufise abagenzi badakijijwe, ingeso zabo zinyuranye n'izawe, ibyo bakunda binyuranye n'ibyo utegerezwa gukunda. Mugabo kuko ufise abagenzi batizera ugasanga bya bindi bakunda by'isi nawe uri kubikunda kandi uri umukristo, uzobimaramo umwanya wawe wose. Ujyame udasenze, ubyuka udasenze. Ijambo ry'Imana Bibiliya urayifise igwe ifira ibitangurirwa byarike muri Bibiliya, gutyo ubuzima bwe bwo mu byo bw'imhemu bupfe kuko atamasengesho atari ijambo ry'Imana. Abandi nabo yabateje gushira imitima yabo no kuyihereza mu by'isi, amahera, ubutunzi n'ibyubahiro. Ibi bakabironderana umwete n'ishaka, nabyo icyubahiro kiramera amababa kikaguruka. Amafaranga n'ubutunzi biramera amababa bikaguruka, byaguruka nabo kuko batari buronka amababa bakiruka n'amaguru, bikagira mu kirere nabo bakabikurikiranira hehe hasi. Bigiye ibwire kuzimu baruruka bagashika kuzimu. Hari abakristo barondera amafaranga kugeza naho batanga abana babo kwibimaze, kugeza aho basesa amaraso, kugeza aho barementaniriza abandi, kugeza aho bagunga imfubyi n'abapfakazi bari kwarondera amafaranga. Ibi bintu ni iby'abisi mugabo kuko nawe wabikuze kandi uri uw'ijuru raba bigutwaye mu byaha. Cyanke birakumara n'umwanya wo gusenga no kwa Mungu ntiwinjire mu rusengero uri kurondera amafaranga. Nturonke n'akanya ko kwisonzesha mu ndwi, uguma wiruka kwihera. Ibyubahiro uhiganwa n'abandi bafise amazi 3 kandi mwarakuranye nawe nta n'inzu nimwe uriko wiruka. Mwene data iby'isi birashira kandi siri kwirashirana n'ibyayo byose bizoshongeshwa n'ikibengebenge gikaze. Satani n'abanyaga imyanya yo gusenga, Satani n'abanyage imyanya yo gusoma ijambo ry'Imana kuko ibi nibyo byubaka ubuzima bw'umukristo.
iyo dusenga turasohora n'umwuka dusohoye hanze, turabwira Imana ndakeneye ibi, ndakeneye na biriya, ukereka Imana amagogo n'amarushwa yawe, imikorere yawe yose ukayibwira Imana mu gusenga. Ariko Imana nayo iratubwira mu ijambo ryayo. Buryo wibwira ko wumvirije kino kiganiro cy'uno munsi ko ntacyo Imana imubwiye, ariko utacyumvirije hari icyo ahombye. Imana idufashe cyane. Niba ufata akanya ugasoma Bibiliya, hari icyo Imana ivugana nawe mu ijambo ryayo, kandi birakuremesha bikagutera intege. Nizo nkomezi mu bigwanisha by'umukristo, ijambo ry'Imana ngo ni inkota, kandi inkota nicyo kigwanishwa cyonyine cyo kugwanisha umwanzi. Mu bigwanisha byose by'umukristo, inkizo iragukingira. Icyuma gikingira igikiriza cyo kugoroka nyene urumva ko gikingira igikiriza. Inkofero ariko gakiza urumva nayo ikingira umutwe. Inkweto zikingira ibirenge. Umukandara ufufata impuzu zawe ngo zidakoroka ngo ubwamure bwawe bugaragare. Ariko inkota uyikubitisha umwaso, uratema Satani, ugatema abadayimoni, ugasanzaza imigani n'imigambi yose ya Satani ukoresheje inkota, ari ryo jambo ry'Imana. None uzoyikoresha gute kandi utayifise? Imana idufashe cyane. Kandi uzoyifita gute none utanayirondera? Imana ibwira Yosuwa, Yosuwa umusabyi wanje Mose yapfuye. None rero kubw'ibyo ibyanditswe biri mu gitabo cyanje ubishyire ku mutima, ku murango no mw'ijoro, kugira ngo ubashe kubyitondera. Rino jambo rirakomeye, ntabwo wabasha kubyitondera utabizi, kandi ntabwo wabimenya utabishyize ku mutima. Bishyire ku mutima hama ubimenye, urangije kubimenya ubyitondere, ngo niho uzoshobora kuroranirwa mu byo uzokora byose. Imana idufashe cyane. Paulo nawe yandikira Abanyefeso ababwira ngo musenge ibihe byose, kandi musengere muri mwemu mu bihe byanyu byose byo gusenga. Mwene data, ndagaruka ndakubwira ngo raba ubuzima bwawe bwo mu buryo bw'imwemu. Umwongereza nawe yavuze ngo a prayerless Christian is not a Christian. Umukristo adasenga si umukristo. Kuko wa Muremyi nawe yavuze ngo iyo umuntu adasenga yamana ibyaha byiwe, kandi umunyabyaha ntabwo ari umukristo. Umukristo akwiye kuba uwa Kristo, kandi uwa Kristo ni uwahebye ibyaha byose akagoroka agatungana, none agahinduka inyegu ya Kristo yiharije, agahinduka igikoresho cya Kristo. Fata imyanya ikwiriye yo gusenga ku munsi. Panga urutonde rwiza rwo gusenga no kwisonzesha mu ndwi. Bana amasaha n'ibiringo byo gusoma ijambo ry'Imana. Gezaho ayo mafilme, gezaho iyo myanya yo kuja ku mateleviziyo. Uwo mutima wo gukunda iby'isi kandi uri uw'ijuru, hano hari umutego wa Satani. Kwifatanya n'abatizera kandi nawe wizera, hano hari umutego wa Satani. Mwene data, suzuma urabe, kuko benshi Satani ariko babohera mu byaha mu nzira batazi, kandi benshi bariko baraneshwa n'ibyaha. Mbere n'ibyo utahora ukora ukiri umunyabyaha usigaye bikora kandi warakijijwe. Kubera iki? Nta nkomezi zo gusenga, nta n'amajambo y'Imana ari muri wewe. Suzuma urabe, ntuhatakarize. Navuze byinshi, dufata akanya ko gusenga, ibisigaye mu Imana ari bubigutahuze. Mugabo ndakubwira ngo kanguka, ukaba warusinziriye. Imyanya yo gusenga uyigwize, ibirungo byo kwisonzesha ubigwize, kandi ubane inzira n'inyota byo kumva ijambo ry'Imana, kuryumvira no kurikora. Ukaba ufise Bibiliya, panga urutonde rwo kuyisoma ku munsi. Ukaba utayifise yigure, kandi ndavuga ngo za Bibiliya zo mu maboko ngendanwa, apana zazi nizo mu matelefone. Izo matelefone zifise ibindi byazo, ariko gura Bibiliya uyibane, hamuze ufata akanya ko kuyisoma. Kandi iyo ufashe akanya ko gusoma Bibiliya, manzo uke bugufi usaba Imana imbabazi wezwe, hamusabe kuyoborwa no kurongorwa na mpwemu yera. Kuko benshi barasoma Bibiliya kandi bazi imirongo myinshi, mugabo ntibakizwa. Kubera iki? Satani arabayobya akabahenda muri ya majambo y'Imana nyene. N'umunyabinyoma Satani kandi n'umunyabwenge akomeye mu gusoma ijambo ry'Imana. Tubona umwete wo gusoma ijambo ry'Imana n'ibyo, ariko duhamagare Imana na mpwemu yera ngo tumurikirwe mu byanditswe byera. Yesu Kristo azobagirira neza. N'iri jambo ry'uyu munsi ni nacyo kigwa turangirije ko ibyigwa ndwi tumazemwo iminsi tuvuganaho. Reka dufata akanya dusenga Imana. Uragororotse Mana, uruwera kandi urumutabazi. N'izina rya Kristo Yesu ndagushimiye cyane. N'izina rya Kristo Yesu ndagukengurukiye gose. Uyu munsi Mwami Imana turasozereye, kandi dusozereye neza ibyigwa ndwi, twibukanya ku mayeri n'imigabo n'imigambi ya Satani ku bwoko bwawe, kugira ngo bagume mu byaha, batarakizwa bagume mu byaha babipfiremwo, abakijijwe basubire inyuma mu byaha. Mana ugororotse, abari mu bikorwa byawe nabo Mwami babikorere ko bari mu busembwa n'amarabaga n'umugayo. Inzambi zavuge abantu bamaramare kuri wa munsi, baterebwe muri Gihonomu kandi bari baramenyanye nawe.
Mw'izina rya Yesu Kristo nsengeye ibiganiro byose byitangiye imbere. Mw'izina rya Yesu Kristo ndasengeye n'iki kiganiro cy'uno munsi. Ibi byigwa n'izi nyigisho papa nibikwiragira isi yose, byigisha abantu, bitahuza abantu, impumyi zihumuke mu buryo bw'impemu, ibimuga bimuguruke mu buryo bw'impemu, imitima yakomantaye mwami Imana ikishwe bugufi. Hano majambo ariko aravugwa, buno butumwa bwiza buriko buratangwa. Ibi byigwa byose papa bigende bibohore mu busho bw'umugwanizi, imbohe zibohogwe, abatakumenya bakumenye, abakuvuye ko bakugarukeko, abakuriko bakugumeko kandi bizeye kandi bagororotse. Mw'izina rya Yesu Kristo. Urakoze ko ari Imana y'ukuri kandi urakoze kuzobishitsa. Ndabisabye nizeye n'ibiganiro byose bizakurikira Mana, urabana nacu kandi Imana hezagira ministeri ijambo ry'umunsi, ushigikire Mana ibikorwa byawe muri iyi ministeri, ubutumwa bwiza bushizeho kuvuga mu nkomezi no mu bushobozi, kandi benshi bumvire bahindukire nk'uko ugomba. Ni mwiza n'umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo bisabye nizera kuzobiduhana n'ibindi byose ubona dukenye kandi dukeneye. Amen. Nuko nshuti ya Kristo, iri ni ryo jambo ry'Imana nari mfise nsangira nawe kuri uno munsi, kandi koko ukwizera kwanje nuko ryagufashije kandi ryaguhezagiye. None rero ntugigumizeko, ariko rirungikire n'abandi abo ufise nimero zabo za WhatsApp cyangwa mende magroupe yose ya WhatsApp urimwo, kweregeza buno butumwa bwiza kugira ngo n'abandi bahezagirwe. Hama akaba ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza, ukifuza ko buzokoma bugushikira inbox imisi yose tubutanze, canke nimba utari bwakira agakiza ariko ukifuza kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umucunguzi wawe ugakizwe, canke nimba ari warakiriye agakiza ariko ugasubira inyuma mu byaha, ukifuza imfashanyo y'amasengesho, eka mbere n'undi mutwaro canke ikindi kibazo ufise wifuza ko twagufasha gusenga, nyandikira ku nimero zanje za WhatsApp guteranya 265 99 488 tuzobigufashamwo, kandi Yesu Kristo azokugirira neza. Hama dushishikara gushimira cyane gose mwese mutubwira ko ubutumwa bwiza dutanga mu kiganiro ijambo ry'umunsi buriko burabateza intambuko, uko buca nuko bwira mukarushizeho gukomera no gukura mu buryo bw'impwemu. Eka mbere turanashimira cyane gose mwebwe mudufasha gusenga kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze gutera imbere. Eka mbere na mwebwe munadushigikira mu buryo, kuko hari ibikorwa byinshi dukora kandi hari n'ibikoresho biba bikenewe bisaba amafaranga, bisaba uburyo. Mwese mudushigikira haba mu masengesho, eka mbere no mu buryo, uhora Imana rushizeho kubongera intege n'inkomezi kandi abahezagire cyane. Ibikorwa byose muri ko murakora muze mu byambare nk'igitsebo kuri wa munsi, naho butaha muzigamwe cyane. Your